Amahoro neza. La Vegas one time again. Victorious. Drink on the beat. Twaragiriwe ibakwe turatwara ubushimwe bubiri bwo muri award yateguriwe mu Uganda yitwa Royal Gospel Music Award. Agashime ka mbere kara kumuririmbyi wa mbere w'umwaka muri East Africa, akandi naho kara kumuri indirimbo ya mbere y'umwaka muri East Africa. Ni higanwa rimaze imyaka ishika kuri 5 ritegurwa mu gihugu cy'u Uganda, ritunganwa na novuga nkari association y'amaradiyo agera kuri 6, amaradiyo, amateleviziyo, imenyesha makuru byo muri Uganda bija hamwe bigategura higanwa muri rusangi muri Afrika y'ubuseruko, Afrika y'uburaruko, Afrika Central Afrique, abari mu bihugu byinshi ariko twe twari nomine muri East Africa. Rero ni higanwa ritegurwa n'amamedia yagiye hamwe mu Uganda nuko. Bisigura ikintu kinini cyane kuri Viti no ku Burundi, cyane no kuri gospel music y'igihugu cyacu, kuko ni intambwe idasanzwe uretse ko ibikorwa byacu bisohoka hanze, ariko kandi n'igihugu cyacu kiramenyekana mu makungu kuko hari ibihugu bigera kuri 6 byakoraniye hamwe, urumva kiba ari ikintu kidasanzwe. Tunomine ayo mamedia nyine niyagira amavote, hanyuma akavuga ati tel artiste turabona barakoze cyane. Rero nibo batora, bamaze gutora bagaca baha amahirwe n'abanyagihugu bakavota. Rero twe twaratangaye, higanwa ritabereye mu Burundi, amavote asaba n'amafaranga ukoresheje $, visa card n'ibindi bitandukanye, ariko tukaronka abantu batora indirimbo zacu. Twavuga ko ni intambwe yo kwishimira kandi no gushimira Imana cyane no gukomerezaho. Bo bavuze uko ntiyo babeshe, kuko deja umuririmbyi asanzwe akomeye mu Buganda akoranye n'undi muririmbyi wo mu kindi gihugu, nibaza ko birakugurura umuryango mu gihugu ciwe, kuko benshi barakumenya, baraza kuraba ati uwo muntu ninde, amaze gukora ibiki. Ariko rafa pase twaranatangaye dusanze uwo munsi wa evenement turi ku red carpet niki, ariko ari ama interview y'abajournaliste ko batubaza kuri za provider twasohoye kure cyane ya Ekisa, tubaza ku bwenge indirimbo iri mu zo twatanguye, turatangara. Rero nibaza ko ari ikintu ciza gituma abantu biwe bagaruka bakaraba ati uyu muntu yamaze gukora ibiki, afise ibikorwa bimeze gute. Rero basanze ari vyiza baca babandanya bagukurikirana. Rero turabishimira Imana ko Ekisa yatugurira imiryango, antuka turabishimira Imana cyane. Twarabivuze kenshi, twaratangaye uwo munsi nyene dushika bakitwakira kuri aeroport, twaciye tutwara direct muri bari bateguye pre-party y'abartiste baje bavuye mu bindi bihugu. Indirimbo zavugijwe muri ico kibanza twaguma turabana na Baby tuwayumvise tukumva indirimbo zacu tutari tuzi ko bazi, tukumva ahera twakoranye na Ipendo ahera. Rero tubabajije dusanga ni hit mu Uganda, dusanga ni hit ikomeye, izi za Omega tutakoranye n'umuntu wo hanze n'umwe, dusanga barazizi. Imigambi Redemption Voice ni twasanze indirimbo nyinshi bazi, barazi Redemption Voice, barazi MTC, barazi atko barazi baririmbyi kandi byaratunezereye. Nibaza ko nabagenzi bacu ahubwo bo kwiyumvira gusohoka, kuko twasanze ahubwo bino bintu byacu bishika kure cyane. Uyu muziki wa gospel wo mu Burundi urakundwa gose mu Uganda gose, surtout izi urban music dukora zirakundwa cyane. Naratangaye turavuga tuti nige turatangara. Umva nko muri evenement ibikomeye nk'iyo yahuje abantu benshi yo mu bindi bihugu, ukumva indirimbo z'abarundi zigera kuri 12 uravuga ati ego ibintu biko birasohoka.
Sinovuga ko ari ico gituma, ariko nibaza ko twese iyo mpamvu tubigira ivyo, ariko nibaza ko peut-être ko ari umuntu bishobora kuba bikwega navyo, mugabo twe tuba dushaka ko kenshi na kenshi nk'ubu twise izina indirimbo uzosanga iryo zina ryangloba message irimo mu ndirimbo yose, kuko nk'ubu tuvuze mimi shaka tuko turavuga amavuta yo kugwira, tuko turavuga ivyumviro byo gushika kure, tuko turavuga ivyumviro byo kwaguka. Rero uvuze mimi shaka birangloba message yose twashize mu ndirimbo. Uvuze omega ubushatse kuvuga ko ni wazorangiza ivyo yamaze gutangura, niwe nimba yarabitanguye ategezwa kubiheza. So iryo zina rero twe tuba twumva umengo riko ratuvugira message yose twatanze. Rero peut-être kubera ko kaba ari gato, kaba kari unique niki, hari umuntu ashobora kuba bikunda ivyo, kuko navyo biri muri art, kandi yaza ko ni vyiza, mugabo umuntu ntiyo bigira ngo kugira ngo ibi impamvu umuntu akunda indirimbo idasanzwe iryoshe umuntu ntayikunda kubera titre. Yeah. Mu Burundi turamaze kuba nomine muri Pamoja Award 2018 turayitsinda. Turamaze kuba nomine muri AJS Award na nyene turayitsinda. Turamaze kuba nomine kabiri muri Isanganiro Award mugani turayitsinda, ariko uyu mwaka twasiye kuba nomine mudushigikire tuyitsinde bantu b'Imana. Nizo mu Burundi ahubwo zinagwira ivyo twaganiriye n'abari ko barabitegura biriya vya Royal Gospel Music Award. Tumaze kurangiza tuko turabasezera, twarabasavye ko boza mu Burundi. Barafite umugambi wo kugenda Zambi amengo uno mwaka nyene, ariko twarabasavye ko no mu Burundi boza bakabikorera no ngaha, kuko nibaza ko birakuza cyane gospel industry yacu igakomera gusumba. Kandi turizera ko bakora bitegura maybe muri sama bazoza. Yeah. Akajambo nobwira abaririmbyi bagenzanje nuko bokomeza cyane, komeza mushiremo inguvu gose ko ndizera ko aho twari turi mu myaka iheze so turi muri ubu urabona ko ari intambwe byateye, kandi mushiremo inguvu. Petetse ko bitariko biragaruka uko mwavyibaza cyangwa uko mwavyitega, ariko nibaza ko umwanya mwiza wo gukora, umwanya mwiza wo gushiramo inguvu, umwanya mwiza wo kubandanya, umwanya mwiza cyane yo gushira amanga. Ari batumye bacu ko baraturabira ko ntituze tuveho dufise imiziki gusa twakoze, ariko tuveho dufise ico twabasigiye, tuveho dufise heritage dushobora kubabwira ati uku niko vyagenze, ko musa ivyatugoye twege batumye bacu ntibizobagore. Yeah. Merci beaucoup heritage, Imana ibahezagire. Dushimira ama media yose muri rusangi, abantu bose mudushigikira. Dufite indirimbo nshasha yitwa Kuruse, it's a brand new song. Mugende kuri channel yacu muirabe, no kuma platform yose ya streaming muirabe. God bless you. Victorious. Iby'igikundiro n'iby'icubahiro nivyo niyumvira buri munsi. Nta mugororotsi yahebye, Ekada nta mugororotsi yahebye, nta mugororotsi yahebye, Ekada